Ihora n'umukama ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo. Abatumwa begereye Yesu baramubaza bati, mbe igituma usigura mu migani ni iki? Abasubiza ati, mwebwe mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, nyamara bo iryo teka ntibaritewe. Uri n'icyo afise bazomwongerereza atunge, nawe ubutaco afise bazomwaka n'utwo yahorana. Nico gituma ndabigisha mu migani, kuko bakanura ntibabone, bakumva ntibategere. Ijambo umuhanuzi Izaya yavuze ryabaguye ko ngo muzokumva n'amatwi yanyu ariko ntimuzotegera, muzorabisha amaso yanyu ariko ntacyo muzobona, kuko umutima w'icyo gihugu watumye amatwi yabo aba amabuye, kandi barahumirije ngo ntibaboneshe amaso yabo, ntibumvishe amatwi yabo, ntibategere mu muzirikanyi wabo, ntibahinduke ngo ndabakize. Amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu arahiriwe kuko yumva. Kuko nukuri ndabibabariye abahanuzi n'abantu b'intungane benshi baripfuje kubona icyo mubona ariko ntibakibonye, kumva icyo mwumva ariko ntibacumvise. Dushimagize yazwe n'Imana. Mwakurikiye neza nimumbwire ingingo z'umubiri zibiri batubwiye kenshi mu nkuru nziza. Ingingo z'umubiri zibiri bagumye badusubiriramwo mu nkuru nziza n'izihe? Mumuhamashi. Amaso n'amatwi. None Imana yaduhaye amaso ngo tuyakoreshe iki? Imana yaduhaye amatwi ngo tuyakoreshe iki? Tumve. Nimubahamashi. None mwumvise Abanyisirayeli barakoresheje neza amaso yabo n'amatwi yabo? Mwumvise Abanyisirayeli barakoresheje neza amaso yabo n'amatwi yabo? Oya, ntibayakoresheje neza. Nimwaba mwakurikiye neza, aha rero ndamenya uwakurikiye neza. Nimwaba mwakurikiye neza,
nimubwire igituma batakoresheje neza amaso yabo n'amatwi yabo. Uwoba yumvise igituma batakoresheje neza amaso yabo n'amatwi yabo nazambarire. Nukwe kuza muvuge icoba caratumye badakoresha neza amaso yabo n'amatwi yabo. Nacyo mwatoye, nacyo mwumvise. Ntagira ubuza kumbwira icoba caratumye badakoresha neza amaso yabo n'amatwi yabo. Nta n'umwe yagitoye. Ingumbarire. Yego mugabo igituma banse kubona, igituma banse gutegera nuko n'igiki. Igituma nuko batashaka kwisubirako. Ntibashaka kwisubirako. Iyo rero umuntu adashaka guheba ivyo yahoramwo, urashobora kumwereka ibintu kandi agasuragura amaso ukabona yuko ariko arabiraba, mugabo akifata nk'uko umenga ntiyabibonye. Ukamubwira ibintu ukabona nyene yuko yavyumvise, mugabo uravye imyifato yagize mu nyuma ukamengo nta n'ivyo wamubwiye. Ababreve, muri mwebwe harimo abahora bagambarana. Harimo abahora bagambarana. Muhora mwumva yuko hariho abana bahora bagambarana. Muhora mwumva ko hariho abagambarana. None uwagambaranye ntaba yumvise ivyo bamubwiye, ntaba yavyumvise. Aba yavyumvise mugabo uravye ivyagize mu nyuma ukamengo ntibabimubwiye, ukamengo ntiyavyumvise. Nibashake bamubwire bati ngirya isafuriya genda uyitore, ngirya indobo genda uyitore ugende kuvoma amazi. Ntababona iyo ndobo, ntababona iyo safuriya. None iyo agambaranye aragenda akayitora. Onya ucumengo ntiyagibonye kandi amaso yawo yayakoresheje akabona neza iyo ndobo bamweretse, akabona neza iyo safuriya bamweretse, mugabo akanga kuja kuyitora. Ukamengo nta maso afise, ukamengo nta matwi afise. Bamubwiye kuza gutora kugira ngo agende kuvoma, agaca yigira gukina. Bamubwiye ngo aze gutora kumbure agende kumesura, agaca yigira kuryama. Mwumva aba yakoresheje neza amatwi yiwe, mwumva aba yakoresheje neza amaso yiwe. Oya, n'Abanyisirayeli rero muri ubwo bugambarazi bwabo womengo nta maso bafise, womengo nta matwi bafise. Barafise amaso ariko ntibigeze babona, barafise amatwi ariko ntibigeze bumva. Kubera iki? Ubugambarazi. Ubuzogambarara wese ibyo bamubwiye kandi yavyumvise n'amatwi yiwe, atakora ibindi bidahuye n'ibyo bamubwiye. Ibyo bazaba bamweretse byose kandi afise amaso, azocagira ibindi nk'uko umengo ibyo bamweretse ntiyabibonye. Ubugambarazi. Ubu rero Yesu aciye abwira ababigishwa biwe, aciye abwira ababigishwa biwe, bobo bariko baramwumviriza kandi yabona yuko bazoshira mu ngiro ivyo ariko arababwira. Ababwiye ngo iki? Ababwiye ngo muragowe,
ababwiye ngo muragowe, yababwiye ngo iki? nyamara uwumvise ibyo yababwiye ntazambarire, nyamara uwumvise ibyo yababwiye ntazambarire. yababwiye ngo muragowe, yababwiye ati mwebwe rero murakiriwe, kuko abahanuzi n'abantu b'intungane benshi, abahanuzi n'abantu b'intungane benshi barifuje kubona icyo mubona, ariko ntibacyumvise. barifuje kumva, barifuje kubona icyo mubona, ariko ntibakibonye. barifuje kumva icyo mwumva, ariko ntibacyumvise. nimumbarire ibyo abo bigishwa ba Yesu babona, abahanuzi bo mu buzero bwa kera batigeze babona. nimuze mubimbarire ibyo abo mu gihe cya Yesu babona, aho mu buzero bwa kera batabona. nimuze mubimbarire. ntimushobora kwibaza ibyo abo mu gihe cya Yesu babona, mugabo abahanuzi bo mu buzero bwa kera batabona. uwariko aravuga icyo gihe yarinde, uwariko aravuga icyo gihe yarinde. nimuze mumbarire yarinde, yarinde. noneho mu bwuzure bwa kera barabonye Yesu, abo mu bwuzure bwa kera barabonye Yesu. oya, kuko Yesu yari bwatse. ibyo Yesu yahora akora, hanyuma bo mu gihe cye bakabibona. ni biki ibyo Yesu yahora akora, abo mu gihe cye bakabibona? ni biki? ibitangaro. noneho mu bwuzure bwa kera barabonye ibitangaro Yesu yakoze? oya, ntabyo babonye, kuko Yesu yaje baramaze gupfa. ubu rero amaso y'abo bigishwa ba Yesu yarabona Yesu, akongera akabona n'ibitangaro Yesu yakora. ubu naho ibyo abo mu gihe cya Yesu bumva, abo mu bwuzure bwa kera batumvise ni biki? ibyo abo mu gihe cya Yesu bumva, abo mu bwuzure bwa kera batumvise ni biki? niba ushaka kwibaza ibyo ari byo, ibyo mwumva mugabo wo mu bwuzure bwa kera batumvise ni biki? bivuge neza. ubwami bw'ijuru. ntibabwumva, ntagira uwumva ubivuga neza. ubivuga neza ibyo bumva, aho mu bwuzure bwa kera batumvise ni biki? ibyo bumva, kuko ibyo babona ubwa mbere barabonye Yesu, hanyuma barabona ibitangaro Yesu yakora. mugabo ubu naho ibyo bumva ni biki? ntimubyumva, ntimubona ibyo ari byo. ndabibabwiye ni inyigisho Yesu yatanga. none inyigisho Yesu yatanga kubona ari we yazivuga, akazibwira abo bari kumwe. abo mu bwuzure bwa kera barazumvise, nazo bumvise inyigisho Yesu yatanga. Yesu rero yababwiye ati barahiriwe kubera iki? yarabona ko
ibyo bimenyetso Yesu yakora byatuma bamwemera. Hanyuma n'izo nyigisho barazakira, kuko abo bigishwa biwe nibo mu nyuma bazozishikiriza abandi. Ivyo bitangaro byatuma bamwemera, kandi nihagera ko bazogenda kwigisha bazoza barasubiriramo abandi ibitangaro Yesu yakoze. Bobo ntibameze nka babandi b'ibigaba baraba ukamengo ntibabona, bakumva ukamengo ntibumva, kuko ivyo babonye wamengo nta na kimwe bibabwiye. Ababigishwa ba Yesu ivyo babona barabizigama, ivyo bumva bakabizigama, kuko bazobikoresha mu buzima bwabo, bongera babikoreshe no mu butumwa bazokora, nivyo bazosubiriramwo abo bazokwigisha. Abagrepe, muri mwebwe abipfuza kubona kandi icyo beretswe bakakizigama atabugaba bashizemwo, kiza turabe. Aho muri mwebwe abipfuza kumva kandi mu byo babwiwe ibyiza basabwe bakabirangura, kiza turabe. Kuko nimwaba mubigenza gutyo, na Yesu azobabwira ati murahiriwe, kuko amaso yanyu abona n'amatwi yanyu akumva. Mugabo nimwaba ibigaba, namwebwe Yesu azobabwira ati muragowe. None rero dusabe Imana idufashe amaso yacu abone, amatwi yacu yumve, kandi ibyiza byose Umukama yatweretse, ibyo yatubwiye tubyakire, tubyisunge mu buzima bwacu. Amen.